ntabihagaritse ngo we Vianney muri Gishoto ngo bihagarike canke tukukure ku mutwe. Abandi nabo ngeze hano rero baguma barondeza amazina yanje ngo nitwa nde mu magroupe. Nako unabwiye ko ngeze ahantu hari saa 11 y'umugoroba nteramye nicaye ahantu twicaye hano bane, nagiye mbona haza umuntu yambaye civile kujyora mu bantu naco niyumvira yambaye civile muga yambaye pistolet ni phone ya police ya gisirikare. Arajaho mbona araba kumazunguruka, niho nafise abantu turi kumwe, abantu tugendana twari kumwe, aza yumva a telefone ngo ni hari ba mugabo muri Gishoto. Acaranse ati chef hari umuntu akuvutse, acagisinyara asinya n'abandi bari kumwe, twage tubona pick up yera itagira plaque ikorokamwe abantu, yarimo abantu 5 n'umushoferi bambaye police bacomotse batera ba progressa iyo ndo babaza ati Vianney mbe Vianney no yuhe kandi kikibabaza rero. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holly Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holly Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email hollytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Hari kibazo dufise mwishiyama Gishoto. Nagwa muri make nabandamesha yuko muri Gishoto uno munsi turafise kibazo cy'amamenase cy'iterabwoba n'ukugomba kwicwa, kugomba kunyuruzwa. Ibyo byose ko turazira rero, turiko turazira ihangiro twihaye ryo guharanira agatakazi na muntu, kugwanira yuko atamurundi n'umwe yosubira guhohoterwa, kugwanira yuko atamurundi n'umwe yosubira kurenganya. Nagona meshe yuko kuva tuvuye imuramvya itariki 26 kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2025 tugashikiriza nyirico mukuru w'igihugu yuko hari bihangange mu gihugu cy'u Burundi, naho mwene gihugu mu Burundi yoja muri sentare bamwivye ivyiwe akabitsindira, sentare ikamurenganura imanza zigashikirizwa, canke umuntu afise ivyiwe bashaka kumutwara ku mugaragaro naho yoca atandukanye bikabishikamwo kubera ibihangange bimwe ubona abantu batoyi kumenya rero ko afiki mugari inyuma hari ibihangange mu gihugu. Ndabona abwire yuko kuva tubishikitse habona tuko turamenaswa ndaronka amatelefone yagasakisaki iterabwoba ngo ndabihagarike canke bankore ku mutwe. Abandi nabo ntabihagaritse ngo we Vianney muri Gishoto ngo bihagarike canke tukukure ku mutwe. Abandi nabo ngeze hano rero baguma barondeza amazina yanje ngo nitwa nde mu magroupe. Nako unabwiye ko ngeze ahantu nji ahantu baca baza kumfotora ari modoka ngo ageza rero muri mu bisanzwe nabona babwire yuko imama amatelefone naraye mpatswe kunyurutswa ejo hareje ku itariki 4 ari kwa Mungu uwo mwaka wa 2026 hari saa 11 y'umugoroba nteramye nicaye ahantu twicaye hano bane, nagiye mbona haza umuntu yambaye civile kujyora mu bantu naco niyumvira yambaye civile muga yambaye pistolet ni phone ya police ya gisirikare.
arajaho mbona araba kumazunguruka niho nafise abantu turi kumwe abantu tugendana twari kumwe aza yumva telefone ngo ni hari ba mugabo wo muri Gishoto ataranse ati chef hari umuntu akuvutse acagisinyara asinya n'abandi bari kumwe twage tubona pick up yera itagira plaque ikorokamwe abantu yarimo abantu batanu n'umushoferi bambaye polisi bacomotse batera ba progressa iyo ndo babaza ati Vianney mbe Vianney n'uyuhe kuko wa wundi yambaye civile abantu baca baguma mukurikirana ni aho twicaranye baca baguruka n'abandi baraho barabasanze turi kumwe twagendanye baca bababoroka baza kubakurikirana imbere bakurikirana hacaba muri bo umwe abonye bagiye kubaboroka yaciye asifura ngo ubwo nyene baca barakubita ikorosi banyaruka biruka baca mu muduga ubwo nyene ya modoka yagumye hagaze hinda ikirakata direct iriruka twarayibonye mugabo ko bita Gimparati ntitwamenye yariyo ya filme mu bisanzwe ntabo twamenye nabona meje yuko inzego z'igihugu twazibishikirije twatabaje twamenyeje umutekano wacu kugeramiwe ku mpamvu y'ibyo twashikije ku mugaragaro amadosiye imbere y'umukuru w'igihugu Muramvya tudatahura ukuntu twovuga ko kibuga ku mugaragaro ahantu hari leta muga tukaza gutotezwa nagomba ndabesha rero yuko amadosiye twe turaho hanini n'amadosiye ajyanywe n'akarengane hariho abantu ndabona babwiza ukuri hari abantu bari kubarenganya n'umusabe n'igihugu gushika naho umene igihugu yoburana agatsindira ivyo byose agashikirizwa nukuri ntabishikamwo bagumazunguruka iterabwoba ubutungane nabwo bukoze kugira buhane izo roberiyo abantu batemera kumva izingo z'ubutungane amatelefone twese muri duhadrome duhagurutse amatelefone y'iterabwoba turugurujane dosi zikurazira nabivuze mu nkuru gihugu si wenyene intumwa z'umuguzi zaragiye none ko umugugu yarumutse ngomba gutohoza zikaba n'abakoreshejwe mu mugwi w'ababandi bakoreshejwe kugira ngo iryo tongo rinyuruzwe bakaba memera amaparisera babivuyemo nyine bakavyivuga yuko ari mission bahawe none je nabivutse noneho unyishe ko babivuze bica bizimangana cyakabiri cyo nagiye Gihanga nundi mutama yitwa Timothée Mvunyeneye bisaye turavuga imbere y'umukuru w'igihugu ndakurahiye baramfotoye amatelefone abakoroneri ngo ni wa Vianney hari no wambwiye ngo koroneri nakarokwereka nundi mutegeza ndavuga ngo arokwereka shembere ntaciye nitura umushikiza manza mukuru wa sena izo imanza ntangwa ndamubaza ndavye ngo yagiye arafata sanga arabizi yana bategetse kuba izingo za sentare muga nubu hari abakoroneri bandika amazina ngo Vianney kagenda bibwira abantu bambaza ngo Vianney ngo yitwa ngo iki irindi za ikirundi jewe nitwa Vianney ndayisaba nibajyandike neza nibankanga nshinge ho ndabamenyesha ndabibwiye yuko ndabiza kumugaragara imbere y'amaradiyo ntatera bwo bajewe ko barantera bavyumve neza abantu bose bigira bihangange ingingo za sentare zafashwe zitegereza kubahirizwa uko ziri ntaho jira amategeko nabo nabamenyesha kandi ntihari uburusa kwigira igihangange mu gihugu arigira igihangange ku mategeko uko nyimba wigira igihangange kubera wishimikije ipet office cyangwa kuri babe n'igihugu kubera wigira igihangange ukiba abantu ukaganza ingingo z'ubutungane kubera wishimikije ipet office canke amabanga office mu gihugu azohera nuwo we mwene gihugu wewe kandi kikibabaza rero hari n'abene gihugu babasomo dusigaranya bene gihugu bababandi bamwe basigaye bakorana n'abantu bigira ibihanganye akaba mission genda wibi cyanaka je uramba ndawushikiye ndi naka njeje ki mu gihugu wizeye icuri mu gihugu kigira umutegeza akomeye mu gihugu ukigezera umuntu akomeye umugambwe ukizera umuntu afite amapeti none amapeti azoyamana azomuvako azopasura azosaza umugambwe ntazoguma akomeye mu mugambwe azovaho mucamujana cyo bahanura bene igihugu ntuyibe ufashe kwiba abutazi byangane jimbere butungane utungwe n'ibyo ufise wemere ingingo z'igihugu zikore aho ni uzobaho neza mugabo cimeje abantu bihangane
ihangange aruko ntapfa cyane kugwa ishimikiza itegeko uhangange n'itegeko rero je dokishimikiza itegeko ntawe uzonkanga nabana basezerere neza ntuzopfungira abantu busa ndakwemerera ntuzokwiba abantu busa ndakwemerera je natanga umusaseredote yamnefuye neza ngo hajya ahantu ngo naho ngo imaza sene zacitse ujya mu bakatsindira ngo bikunda ko bishikirizwa ngo hariho umushikanje ngo yafise ngo bihagarike bikiri vuba ngo nje patira ivuze none no umusaseredote umukamana waba igihangangere mu bandi none sigeze ciwe rero Rwanda bahanure bahagarike ntacyo bazongira bavyumve kandi abene igihugu bose babonye ko ndi menace nuko ndabwiye sindekura nzoguma nkora ahubwo ko amingufu kandi besese n'igisuka byamenyekanye naguma rero mbone ko kanya kubabwira kirababwiye cyaje ati yashingiwe icejwe ishyame rishoto mbe niki harige bitanye ibintu twege mjana rishoto n'ishyame gishize kugwanya ihotegwa rikorerwa kirima muntu akarenganyo gakorerwa inzira karenganye nukuvuga twega ihotegwa kirima muntu rikobora abantu bahambaye reka bibihanganye nyene niba dukwiruka nabo byabaye kubera muri rishoto haro nabo nyene muri twebwe bamwe bari barahohotewe bararenganywa tuvuga tu rero umurundi wese yishire yizane muvyiwe no mubiwe atawanja wangura muri rishoto duharanira ubutungane kuri bose duharanira kugira tubeho kata murundi aja hejuru ndasomba ubundi demokrasi ukungana mateko turangana ico gituma rero muvyo duharanira nivyo kwigira igikoko mu gihugu ndahonyoro nshatse ndiba ndarenganya nta tegeko rivuga ivyo bagomba bahagarike ndabahanure bariko barabikora kugira amanyanga utode twego n'agatakazira muntu ejo azokwisanga ahantu hagiye yoza mu twego batwingorane hagiye mu kanya kwisanga mu gasho kuko ivyo wandika birakwigwa n'igihugu kana abantu amenyeshe ko abarundi badukunda ko twegwe muri rishoto nituvugira abatutsi nituvugira abahutu nituvugira abatwa iciza cyacu tuvugira abarenganywa nituvugira umugambwe ku butegetsi nituvugira umugambwe uri mu opposition nituvugira mu gatolika nituvugira amizirima nituvugira abaporoti tuvugira abarundi barenganywa ipfuvye n'abapfakazi abantu nikora n'abatagashimwe na rugero gusa ntiturangurinde nabonye barazodukeneye kinyohera rero nuko bahora turondera je nabona babwira ukuri hari umucamanza nefeja yafashe umuntu w'umukene vraiment umwo aragenda aramusinyisha yuko amujana mu nzi we aramusinyisha yuko ati vuga nko guri itongeri kuburanira mwitonga tsinda cyagenda kuryubaka ku ngufu amaje kumushyira ku ngufu nk'ivyo turabimenya twaje tubimenye nsiga muri mutimbo nenda bireke ncenda cyandira amaboko cyatunuguru jane ndakibabwiye niko tubonye ho twatemo mu ndafise wa telefone jewe akomeye ambye ndabivemo yarambwiye warashema ngenda mpemo guce numa muri byo je ndondera ahubwo namubwiye ati ndabahanura ati nawe ndamubwiye ati hinduka muhinduke kuko aho tuja ubundi rwose ushaka kushaka kumbura kazoza dufise abantu uvuze ukuri tumwice incabwenge dukerere bawuga uwiba tumushigikire siko bizokwamara rero n'abantu banura yuko muri rishoto twibukanye yuko babimenyere turi ngaho bwatugwanya tegekemo umuntu riva hose rigashika kugwanya barenganya kugwanya ndabibutse aho umuntu wese wanga gatakazi na muntu kugira ngo abarundi bishire bizane ntatera bwoba ni tuzopfa twemeye ntacyo bazotubwira abantu baremesha bavyumva bose banyumve ba Farao bazogenda bapfe abandi bapfungwe bamose basigare nanawe bazogenda bamose basigare ba Farao nesivyo ba Dawidi bazobaho bakomere bashika imbere atari ntambwe abarundi babe mu mahoro bidegemvye bishire bizane mugabo ndabwiza ukuri ba Goliath nabo bafire mu mpimba abandi bafe badashaje none nabo babona bari mu mpimba bora bigira batane bice cyane bishinzira karenganye hari nabavuze ngo gashoshe bomba nabo babona bapfuye kandi baro bagomba gatoreza abantu nibareke batekane kuko baroturunda tubavugire nabo ukuri guca muziko nigusha nibatekane uno munsi
bavuga ko turi mu ntwaro ya demokarasi. Tuvuga demokarasi umuntu yishira kizana. Muga turabona kandi ibyabaye kera nk'ibi byo kurenga amategeko, kuto amategeko umuntu avuze banika kibatoteza n'ubiko biraba kati bari muri demokarasi. Je bakagoye nagoma mvunire leta y'u Burundi naka. Dukuvuga leta y'u Burundi ngimba tugomba gutsimbaza demokarasi. Nibarabe neza inyondwi n'imvunja ziri muri izo nzego z'igihugu zimwe abantu bigira ibihangange yaho mu mugambo uri ku butegetsi cyane muri leta mu ntwaro mu gipolisi cyane n'ahandi naho bari mu iperereza naho mu butungane babakuremwo kandi babahane by'akarorero kibe kirazira kuko na kera byakorwa n'abari mu nzego nyene kandi abantu batwa no munsi bari mu mugambwe tuvuga yuko wagiye kurwanya iyo demokarasi mu ndishire yiza amategeko bahirizwa. Rero ni babakuremwo bakupe bimwe babakuremwo kugira ngo kandi bongere bahanimwe by'akarorero kugira kameme tubone itandukaniro ndiso twavuye kuko bigumye uko nataruka ibya kera n'ivyo no munsi tuzosura mu ngorane zingorane ko abarundi bamaze kuma amateka tubahirizwa abarundi uvuze yicwa none ingwa ibiroga bwahedora bimwe byaba bizosha biba intambara doisubiramo ko umurundi ababaye tagira ijambo ateza kuronka ukunda zoyironka mu mashi mugabo dukeneye ko abantu bohanwa dukeneye ko amahoro. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.